Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin. Byose bitangura umunsi wari mubi cyane ku muryango wa Patrice Lumumba na Afrika yose muri rusange. Uwo munsi hari kuwa kabiri ku igenekerezo rya 17 Nzero umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961. Hari nyuma yuko abagojwe mu mabanga yo kuba premier ministre azira kutumvikana na President Joseph Kasavubu. Mu nyuma yarahagaritswe arapfungwa ndetse havara nicwa. Mu nkuru no munsi ndagushikiriza amateka ya Patrice Emery Lumumba, umupanafricaniste, intwari ya Kongo na Afrika. Inkuru ya Lumumba itangura mu ijoro ry'igenekerezo rya mbere shiri rya kabiri mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1925. Muri iryo joro niho yavuka maze bamwita Elias Okiti Osombo, amazina yahavuye ahindura mu nyuma yita Patrice Emery Lumumba. Lumumba yari umwana atekereje cyane, yavuga gake ariko agakunda ibikorwa. Ku myaka 8 yatanguye ishure kuri École Protestante Methodiste ryari mu gace bita Wembonyama. Aha niho yaje kwigira ururimi rw'igifaransa. Lumumba yari umunyeshuri aciye ubwenge ariko agakunda gusuzugura amategeko. Yirukanye ku mashuri menshi na cyane cyane amashuri yakukira bihebeye Imana mu kunanirwa gukurikiza amategeko yabo yarakarishe. Ku myaka 18 iby'ishuri yabaye abihagaritse aja kurondera akazi mu gisagara ca Stanleyville, uno munsi cyitwa Gisangani. Hano yahise aronka akazi muri poste. Muri kino gisagara Lumumba yatangajwe no kuba imiryango y'abazungu ibibera mu magorofa meza, amajaride ateye igomwe, amapisine atari bwigira ko bitijisho, ndetse yibwiye ko ari mu kindi gihugu. Icamubabaje nuko abanyekongo babi nyuma y'igisagara mu tuzu tubi batanafise n'uburenganzira bwo guhonyoza ikirenge mu bice by'abamwe abazungu. Lumumba yigereje abandi bakongomani bari baciye ubwenge, bakaba barabajene bitareze vuriwe. Aba bakunda guterama bakumviriza radio bagaharira ku ngingo zimwe zarabe igihugu cabo. Ariko yongeye no kubandanya amashure kubera yarazi ko ubumenya ari kigwanisho kizohava kimufasha muri kazoza. Amaze kuronka certificate yabaye umumenyesha makuru, aho yandika article atandukanye, agakora ubushakashatsi, ibintu byatumye aronka ivyumviro byinshi byamwuguruye umutwe. Lumumba yabona ko abanyekongo batazigira bumva bisanzuye mu gihe batazoba bararonka abatware babo, abaganga babo, aba engineer b'abanyekongo nyene. Yakomeje kurondera ubumenyi, yiga indimi ahereye ku gifaransa cavugwa n'abantu bari bizi ico gihe, yigiringara ururimi rwakoreshwa na cyane cyane mu budandaji bwakorwa ku nkingira z'uruzi Fleuve Congo, hamwe n'igiswahili cavugwa na cyane cyane mu buseruko bwa Congo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1947 Lumumba yarimutse ava muri Stanleyville aja mu gisagara ca Leopoldville, uno munsi yitwa Kinshasa. Aha yarajanywe na cyane cyane no kwiga ibijanye n'amaposte. Yavyize neza ndetse aheza afise amanota meza, yanamutumye bacana mu hakazi agahembwa amafaranga 5,000. Aya mafaranga ntiyari make kuko yari mu banyekongo bari bafise umushahara munini, kubera ko ico gihe ubuzi buhemba amafaranga menshi ibwakorwa n'ababirigi gusa. Lumumba yaramenyereye igisagara, ubuzima buraryoha, ariko muri we yarumva bidahagije. Yumva ko hari ikintu ategereza kuzokorera abanyekongo. Ntivyatevye kakazi yaragahevye yisubirira Stanleyville. Yarafise vision yagutse, a big picture. Ntiyashaka kuguma mu gisagara ngo aguma akorera amafaranga gusa. Hano Stanleyville yashikiye mu isomero ry'ibitabo, ahita asaba kuba bénévole cyangwa umukorera bushake. Mu nyuma yashinze club ku bakozi b'amaposte
mu nyuma mbere abaperezida b'abakozi b'abanyafrika bakorera leta mbere kugira huza abazungu n'abirabure yashinze club yita Comité de l'Union Belgo-Congolaise. Iyi rero yari club yari igizwe n'abize b'abazungu n'abirabure aho bicara hamwe bakavuga ku bibazo by'ivangura rifatiye ku rukoba. Mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1950 Lumumba yatangiye kwandika inkuru akazicisha mu binyamakuru nka La Voix du Congolais na La Croix du Congo. Muri izi nkuru yandika ntiyatinya gutunga agatoka amakosa y'abakoloni b'ababirigi maze bitangura kubangamira abazungu. Aha rero bahise biga uko bamuhagarika maze bamwagiriza kunyuza amafaranga yaho yakora akatigwa imyaka 2 ariko mu nyuma igihano barakigabanya apfunga umwaka umwe gusa. Muri iyo myaka hari impinduka zariko ziraba mu bihugu byinshi bya Afrika. Igihugu ca Ghana cyatwagwa na Kwame Nkrumah cyari kibaye icambere muri Afrika, cyari gihejeje kuronka independence. No muri Congo ababirigi bahavuye bagondozwa bemera abanyafrika b'incabwenge batangira kuja muri guverinoma mu bisagara bimwe bimwe nka Stanleyville canke Leopoldville. Ibi byatumye Lumumba yinjira mu mugambwe w'abanyekongo batakozwa akarenganyo k'abazungu, umugambwe witwa Mouvement National Congolais MNC wari washinzwe na Joseph Ileo. Uyu wari umugambwe ukomeye wari mwincabwenge nyinshi, harimo n'umusirikare akongera akaba n'umumenyesha makuru Joseph Désiré Mobutu. Yahavuye abo mugenzi wa Lumumba ariko aza kumugambanira mu nyuma. Mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1958 Lumumba yatumuwe muri Ghana muri conference panafricaine yari yatumwe ko na president wa Ghana Kwame Nkrumah. Aha yahahuriye n'izindi ntwari za Afrika zari zivuye mu bihugu bitandukanye bafise umugambo umwe wo kwirukana abakoloni b'abazungu. Lumumba mwijambo giwe yerekanye imigabo n'imigambi y'umugambwe MNC. Ati umugambwe wacu ufise intumbero nyamukuru yo kubohora abanyekongo bakava mu buja babaye muno musi. Mu mugambwe wacu nta muntu numwe tugwanya, ahubwo tugwanya ubucakara, akarenganyo n'amabi akorerwa abanyekongo bene wacu. Dushaka kwikura muri aya mabi twashizwemo n'abakoloni. Niho mpamvu ntiyakamo mwese muri ngaha muze duhuze inguvu twiyamiriza ubukoloni muri Afrika. Ariko rero nubwo MNC yifuza independence hari indi migambwe itavyumvuko. Aha twavuga nk'umugambwe Abako, Association de Bakongo n'ayandi mashira hamwe ya Katanga yishize hamwe akora urunani gwitwa Konakate. Lumumba yagerageje ko ashoboye kugira abahuriza hamwe maze muri conference y'umugambwe MNC Stanleyville yabaye ku igenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1959 avuga ijambo ryateye imigumuko muri ico gisagara maze abagera ku 200 bahasiga ubuzima. Ibyatumye Lumumba apfungwa ariko inyuma y'imisi 2 acararekugwa. Inyuma y'iyi conference habaye amatora maze umugambwe MNC uronka amajwi hakwa kungana n'ay'umugambwe Abako wa Joseph Kasavubu. Maze kwigenekezo ya 23 Ruheshi Lumumba na Kasavubu bashinga guverinoma. Ku munsi wo kwikukira kwigenekezo ya 30 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960 Lumumba yashikirije ijambo ritazibagirwa mu mateka ya Kongo na Afrika. Lumumba yaragize ati banyekongo kazi, mwebwe mwese mwagwaniye intahe duhejeje kuronka, ndabaramukije mu izina rya guverinoma ya Kongo. Mwebwe mwese mwitanze mutiziganya mu kudufasha urugamba. Ndabasabye uyu munsi wa 30 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960 mugira umunsi witeka, umunsi mutazigira mwibagirwa, umunsi muzokwama mushize ku mitima yanyu, umunsi muzokwigisha abana banyu mukabikorana ishema kugira nabo bazowigisha abana babo abuzukuru n'abuzukuruza, maze izohora ari inkuru nziza y'urugamba twagwanye, urugamba rwacu rwo kurondera independence. Nubwo intahe twironse mu mwumvikano w'ababirigi ntawo kuyobagiza kuvuye mu urugamba rutoroshe twagwanye buri munsi. Ego uru rugamba rwabaye urw'amarira, rwabaye urw'umuriro, rwabaye urw'amaraso. Ariko uno munsi turagwishimiye gushika mu ndiba z'imitima yacu kubera ko rwabaye urugamba rwakoze mu kuri
rukora mu butungane kandi byose byari bikenewe kugira twikure mu bucakara n'agasuzuguro twari twashizwemo ku nguvu. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Muri iyi myaka 80 y'ubukoroni twarababaye cyane. Ibikomere byacu biracatonekara kandi biracatubabaza ku buryo tutoshobora kuyibagiza ibyatubayeko. Twarakoreshejwe ibikorwa biruhisha bakaduhemba imishahara idashobora kutubeshaho ngo twigurire ibyo kurya, ibyambagwa, ngo turankaho kuba heza cyane ngo bidufashe kurera abana bacu twakunda. Comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin. Twarahuye n'agashinyaguro, ibitutsi, inkoni twakubiswe buri munsi. Ibi byose kubera twarabirabure. Ninda zo kwigira yibagira ko kumwirabure bavuga ngo wesha, ariko ijambo mwebwe rigakoreshwa ku bazungu gusa. Twanyazwa amatongo yacu bitwaje amategeko y'ibinyoma. Twarabonye ko amategeko ataramwe ku mwirabure no ku muzungu. Kuri bamwe yaraye imbabazi, ariko ku bandi akaba y'ubugome n'ubunyamaswa. Twarabonye imibabaro n'agahinda by'abatoteje kubera ivyumviro bya politike cyangwa kwemera kwabo, barahinduka bama impunzi mu gihugu cabo, maze ubuzima bwabo bukaba bubi gusumba urupfu. Mu bisagara twarabona amagorofa y'amazu meza, ariko inzu z'abirabure zikabutururi tutasiba kubabomokerako. Twarabonye ko umwirabure atemererwa kwinjira mu masinema, mu maresitora cyangwa mu maduka yitwa y'abanyaburaya. Iri jambo rya Lumumba ryababaje ababirigi ndetse kwigenekezo ya 5 Gitugutu umwaka w'1960. Minisitiri w'imigenderanire w'ububirigi na Afrika yandikiye umwami Baudouin amubwira ko ikintu cihutirwa ku nyungu za Katanga na Belgique ari kwicara umwumba mu maguru masha. Inyuma yo kwikukira kwa Kongo, Moise Tsombe yaserukira urunaniko na kate muri Katanga yanse kwemera ko Katanga yikukira, mbere atangaza ko bikuye kuri Kongo. Ibi byari byapanzwe n'ababirigi kubera ko ntibashaka gutakaza Katanga yari ifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro nka cuivre, coltan, cobalt n'ubundi butari bwinshi. N'ubu igihugu cari cikukiye, abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bari bakira ababirigi. Ibyatumye abasirikare bato b'abanyekongo bagumuka ndetse batangira gusuzugura amategeko gushika naho Patrice Lumumba afata ingingo zo kwirukana abayobozi bazungu mu gisirikare ndetse aduza amapeti bamwe mu banyekongo harimo na Joseph Mobutu yahavuye abo mukuru w'igisirikare. Ariko Katanga yari ikiri ingorane ikomeye kuri Lumumba. Yasabye ubufasha buri n'abanyamerika ariko baranga. Niko kwikora kumwe bw'abasoviete bamurungikira abahanuzi mu bya gisirikare, indege n'ibikoresho bya gisirikare. Ibyashavuje abanyamerika babona ko ari umukomuniste na cyane ko la guerre froide yantambara hagati y'abakomuniste n'abakapitaliste yari ikaze. Ariko Lumumba abamwagiriza ko umukomuniste yabishura muri aya majambo: twani turaba komuniste, ni turaba kapitaliste, ni turaba katolika cyangwa abasocialiste, turaba nationaliste b'abanyafrika kandi kindi agishinga n'ubumwe bw'abanyekongo. Mu minsi yakurikiye President Kasavubu yakomboye Lumumba mu kibanza cha premier ministre, ariko Lumumba nawe yanse kuva ku butegetsi, asuzugura itegeko rya Kasavubu ahubwo nabatangaza ko akuye president. Ni muri kano kajagari Joseph Mobutu yari umukuru w'igisirikare yahagarika abagabo bose ko ari babiri, Kasavubu na Lumumba. Mu minsi yakurikiye Mobutu na CIA y'abanyamerika bumvikanye guhagarika Lumumba. Lumumba yari yabimenye, ava i Leopoldville ahungira i Stanleyville ahari abamukunda benshi. Ariko rero yari yamaze kugambanirwa. Abasirikare b'abanyekongo bahise bamufata ari kumwe n'abagenzi biwe babiri, Maurice Polo na Joseph Okito. Bose bahise bafatwa barapfungwa. Mwijoro rya 17 umwaka w'1961 Lumumba ari kumwe n'abo bagenzi biwe babiri barishwe. Amatoza aje kwerekana ko Lumumba yishwe abanje kubabazwa cyane ndetse bamukata uduhimba duto baterera mu ngunguru ya acide, arayonga arahera, hasigara iginyo giwe. Maze umupolisi w'umubirigi yitwa Gerard Sowete yari mu bishe Lumumba aritwara mu bubirigi, maze baribika muri mize nk'ikimenyetso c'intsinzi mu rugamba bagwana n'umusore yagomba kubakura amata mu kanwa mu kubaka igihugu ca Kongo.
iri ryinyo rya Lumumba ryasubijwe umuryango wiwe kwigenekerezo rya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022 inyuma y'imyaka 60 agandaguye bunyamaswa. Iki gihe bashinguye iryinyo ryonyene kubera ko nico kimenyetso c'umubiri wa Lumumba bari baronse. Imyaka irenga 65 irarangiye urugamba Lumumba yaharaniye rutaragegwako. Kongo yigenga, Kongo y'abanyekongo biracari indoto kuko n'ubu tuvugana intambara zirakomeje muri kino gihugu ca Emery Patrice Lumumba kandi ntawuzi n'igihe zizoherera. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Aya yari amateka ya Patrice Lumumba. Fyonda subscribe niba uri mushasha kuri no chaîne. Uzohore wibonera n'izindi video ziri mu ubwenge. Niba ufise undi muntu wifuza ko tubashikiza amateka yiwe andika muri commentaire.